Reka tuvuge gatoya kuri iyi ndwara ya kanseri yo mu mutima. Kanseri abantu benshi bakunda kuvuga ko itabaho canke abantu benshi bakunda kwibaza ko itabaho. Mu by'ukuri ubiravye neza uvuga ko itabaho canke uvuga ko ata muntu n'umwe ayigwaye, bivanye n'uko mu bitaro canke kwa muganga, ibitaro byose dushobora gutemberamo ushobora gusanga ibitaro ata n'umwe agwaye iyo kanseri. Bisigura ko ari kanseri iboneka gakeya cane gashoboka. Reka rero twivuge ko gatoya iyi kanseri yo mu mutima, aho abantu benshi baza ko itabaho bitewe n'uko iboneka gakeya gose. Ni by'ukuri ikigo kijejwe amagara y'abantu ku isi yose kiravuga neza yuko iyo ndwara ya kanseri yo mu mutima ibaho, ariko kandi kikemeza ko ari indwara iboneka gake cyane, kabaho gake cyane nyine kabaho, aho mbere yose ushobora gusanga umuganga w'umugeneraliste arinze aheza akazi kiwe agakukuruka atigeze abona iyo ndwara. Bisigura ko umuganga arashobora kuvura akazi kiwe akarinda pensiona atarabona umurwayi agwaye iyo ndwara. Bisigura ko ari indwara iboneka gakeya cyane. Ntibisigura ko itabaho, ntibisigura ko kuba umuganga arinze aheza akazi kiwe agakukuruka atavuye iyo ndwara ntibisigura ko ari uko itabaho, ariko nuko iyo ndwara iboneka gakeya cyane rwose. Turaza kubabwira impamvu iyo kanseri yo mu mutima iboneka gakeya, turabwira impamvu ati abantu benshi bayigwara cyangwa iboneka gake gashoboka. Hari impamvu zibiri nyamukuru tuza kubabwira zituma iyo ndwara cyangwa zituma umutima utagwara cyangwa udafatwa na kanseri. Rero hari kanseri ikunda kuboneka cyane, ni kanseri yo mu mahaha cyangwa mu mapumo, niyo kanseri ikunda kuboneka rwose. Hano turafise ibiharuro cyangwa abantu bagwara izo kanseri zigiye zitandukanye ku mwaka. Twabateguriye amakanseri aboneka cyane, turabategurira n'abantu bayagwara ku mwaka uko bangana. Turaza kubabwira kanseri yo mu mahaha, yo mu ibere, yo muri prostate, kanseri yo mu mara. Turaza kubabwira abantu bazigwara ku mwaka. Rero hano twavuga iyi kanseri yo mu mutima iboneka gakeya cyane ku buryo umuganga ashobora kumara akazi kiwe akarinda pensiona atigeze abona umurwayi ayigwaye. Rero hano turafise ibyo OMS cyangwa ikigo kijejwe amagara y'abantu ku isi yose kitubwiye, kiratubwira ko ku mwaka hashobora kugwara kanseri abantu bagera ku miliyoni 200 zirengako z'abantu bagwaye kanseri ku mwaka. Ariko aho tuza gusanga ya kanseri mu mutima iza kwigwaye abantu bakeya cyane, turaza kubibabwira. Hano rero OMS yerekana ko abantu bagera ku miliyoni 200 ku mwaka bafatwa n'indwara yitwa kanseri. Ariko rero kanseri ikunda kuboneka cyane ku mwaka ni kanseri yo mu mahaha, niyo kanseri ikunda kuboneka cyane, aho OMS yanitwereka ko abantu bagera ku miliyoni 200,637 bagwara kanseri yo mu mahaha ku mwaka. Byumvikana ko ariyo kanseri ikunda kuboneka cyane gose. Indi kanseri ikurikira ikunda kuboneka cyane gose ku mwaka ni kanseri yo mu ibere. Iyi nayo ifata abagore n'abakobwa bonyene. Umuhungu ntashobora kugwara iyi kanseri yo mu ibere. Iyi kanseri nayo ikigo kijejwe amagara y'abantu ku isi yose cerekana ko abantu bayigwara bagera ku miliyoni 2,434 ku mwaka. Urumva ko havuye kanseri yo mu mahaha hakurikira iyi kanseri yo mu ibere. Bisigura ko izi kanseri zibiri yo mu mahaha niyo mu ibere ni kanseri ziboneka cyane gose ku mwaka, aho kenshi ugiye mu bitaro arizo kanseri ukunda gusanga zigwiriye. Iyindi kanseri ikurikira ikunda kuboneka cyane gose ni kanseri ya colorectum cyangwa tuvuge mu mara no mu bihimba bica mu mwanda mukuru. Iyo kanseri nayo ikunda kuboneka ku bantu bagera ku miliyoni 2,041,000 ku mwaka. Urumva ko nayo nyine ari kanseri ikunda kuboneka cyane gose. Rero izi ni kanseri zikunda kuboneka cyane, ni ibiharuro OMS cyangwa ikigo kijejwe amagara y'abantu ku isi yose cerekana cyangwa kitwereka by'abantu bakunda gufatwa na kanseri ku mwaka, ndetse bitwereka ibihimba by'umubiri bikunda gufatwa n'amakanseri. Iyindi kanseri ikunda kuza cyane ni kanseri ifata abagabo barenze imyaka 50. Uri umusore ufite imyaka 20, 30, iyi kanseri ni gufata. Ni kanseri ikunda gufata abagabo barenza imyaka 50. Ni kanseri ya prostate. Iyi nayo ifata abagabo barenze imyaka 50. Uri nk'umusore, umugabo, nibaza ko ari ibintu biboneka gakeya cyane, ko ni kanseri ya prostate ifata abagabo barenze imyaka 50.
nayo OMS twereka ko ifata abagabo barenze imyaka 50 ku mwaka bashika 1,560,000 n'ijana ku mwaka. Urumva nayo nyine ko ari kanseri ikunda kuboneka cyane gose, rero yifata abagabo. Ayo kanseri zifata abagabo, zifata abagore, na kanseri yo mu gitereko ifata abagore, kanseri yo mu ibere ifata abagore, kanseri ya prostate ifata abagabo gusa kuko abagore nta prostate bafise. Sigura uri umugore uri umukobwa ntushobora gufatwa na kanseri ya prostate kubera nta mugore afise prostate, nuko umugabo adashobora gufatwa na kanseri yo mu ibere kuko nta mugabo afise ibere, nta mugabo afise igitereko. Bisigura kanseri zo mu gitereko, zo mu ibere, izo zifata abagore gusa n'abakobwa. Kanseri yo mu yoyo ya prostate nayo ifata abagabo gusa kuko abagore n'abakobwa nta prostate bafise. Indi kanseri ikunda kuboneka cyane ni kanseri ya estoma, aho ifata abantu bagera ku 980 ku mwaka. Urumva ko nayo nyine ikunda kuboneka cyane kanseri ya estoma. Rero n'izindi kanseri nyinshi, tuvuge kanseri zo mu gitereko, kanseri zo mu gitigu, ni kanseri z'ubwoko bwinshi. Kanseri yo mu muhogo, igihimba cy'umubiri cyose kirashobora gufatwa na kanseri. Kanseri yo mu bwonko hano ntitwazisizemo bivaye nuko twe turiko turaba hanini iyi kanseri yo mu mutima iboneka gakeya. Ibire twari tubizanye izindi kanseri zo mu mahaha, zo mu ibere tuzizanye kugira tubereke ukuntu zozo ziboneka cyane. Nk'ubu twaberetse ko kanseri yo mu mahaha ifata abantu bagera ku 2,237,637 ku mwaka. Ariko mwumve rero kanseri yo mu mutima yoyo ku mwaka usanga yagwaye abantu 340 gusa, ugasanga umwaka wose weze ifasha abantu 300 mu gihe yo mu mapumo canke mu gihe yo mu mahaha ifata abantu barenga 2 miliyoni ku mwaka. Nico gituma rero iyi kanseri yo mu mutima kenshi usanga n'abantu batayizi, kenshi usanga n'abantu bibaza ko itabaho kubera ifata abantu bakeya. Nuko ushobora gusanga mu gihugu cyose ata n'umwe yigeze yigwara, umwaka ugera ata n'umwe yigwaye, ugasanga mu bihugu 10 umwaka uraheze ata n'umwe agwaye iyo kanseri. Ariko izi zo mu mahaha, izi kanseri zo mu ibere usanga ziboneka gose. Nk'akarorero iyi kanseri yo mu ibere ifata abagore barenga 2,232,432 ku mwaka. Ariko iyi kanseri yo mu mutima mwumva ifata abantu 300 gusa. Nico gituma rero ukunda gusanga iyi kanseri yo mu mutima iboneka gakeya cyane gose, mbere ugasanga umuganga arinza akukuruka agapansiona atigeze avura umugwayi cyangwa abona umugwayi ayigwaye. Ibintu rero bikunda gutuma umutima udafatwa n'iyo ngwara ya kanseri ni ibintu bigera kuri 3 nyamukuru, ariko bibiri ndi nyamukuru cyane cyane. Ikintu rero ca mbere gikunda gutuma umutima udafatwa n'iyo kanseri nuko ataho renouvellement cellulaire ikunda kuba canke ko renouvellement cellulaire iba irilante, ivuga canke irikwega canke kuvuga ko itabaho. Hano bavuga ngo renouvellement cellulaire quasi nul, bisigura ko amaselire canke udukaburangingo two mu mutima ntidukunda kwihonovera canke ntidukunda kwisubiriza. Rero kanseri ikunda guterwa nuko aya maselire yisubiriza kenshi, usanga hajemwo ama-erreur, de structure y'amakromosome cyangwa sanga kromosome zimeze nabi cyangwa hakaza ama-mutation, usanga rero havutse kanseri. N'ubwo kanseri iterwa nuko ayo maselire akunda kwisubiriza kenshi, rero usanga mu gihe ikintu cyo kirisubiriza kenshi cyangwa mu gihe by'abana benshi arashobora gusanga umuhahaje umwe w'ikimuga cyangwa hakaza umwe afise imico mibi cyangwa hakaza umwana umwe avutse ari ikimuga cyangwa hakaza umwana umwe afise ingeso mbi. Nuko rero mu maselire uko havuka amaselire menshi nuko uza gusanga hariho selire zimeze nabi. Izo selire zimeze nabi nizo ziza gutuma haboneka ya kanseri. Rero mu mutima ho ibintu by'amaselire aguma yisubiza cyangwa aguma avuka ntibibaho cyangwa ntibikunda ntibiza kenshi. Nico gituma usanga umutima atabibazo bya kanseri ukunda kugira bivaye nuko amaselire yawo adakunda kwihonovera cyangwa yisubirize, haboneka amaselire mashasha. Nkuko ntakore mumenye kubaha uko ubyara abana benshi nuko uza gusanga harimo ibigaba, harimo ibimuga, harimo abafise ingwara zitandukanye. Ariko ubyaye nk'umwana umwe gusa urumva ko ingwara zo kugira abana bagwaye cyangwa abana b'ingeso mbi kiniki bafise ibibazo ziza kuba ari nke. No mu mutima nuko rero umutima amaselire yawo ntaza kuguma avuka ari menshi, yerekana yuko rero ingwara nizo ukaza kuboneka amakanseri ziza kuba ari zikiya gose. Ico rero cyo kintu ca mbere gituma umutima udafatwa n'izo ngwara za kanseri.
ikindi cya kabiri ni uko mu mutima haguma hari sirikirasi, urabona umutima ugumutera amaraso, ikibyimba cya kanseri naho coza mu mutima ntikiza kuhahagarara, ntikiza kuronka uburyo bwo kuhahagarara kubera iki umutima ugumupoma amaraso, nubwo mu mutima haguma hari sirikirasi, haguma hari uruja n'uruza, bisigura ikintu kije mu mutima ntigishobora kuhahagarara. Ibyo rero biri nyamukuru bituma umutima udafatwa n'iyo ndwara ya kanseri. Amazina ni Irankunda Nestor, umunyeshuri mu gisata cy'ubuvuzi, mwikogira subscribe na like.